Kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2023 niho umwaka w'ishure watangura icese. Radio Ubutumwa bw'Amahoro ikaba yashoboye guca ku mashure yegamiye amashengero ya Pentecote ngo yirabire uko abegwa n'indero bitavye ico gikorwa. Mu gutangura ico gikorwa, heshi muho Radio Ubutumwa bw'Amahoro yashoboye gushika nko kuri Ecofo Kibenga ya gatatu ndetse n'ahandi batanguje ijambo ry'Imana n'indirimbo zo gushima Imana. Udatisha mwisho mbega utisha n'icaha? Yego. Mbega umuntu atisha atoja mwijuru? Oya. Ewe Mana uragororotse. Uragororotse. Ewe Mana uragororotse. 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 Kwiga tumenya. Kugira amagara meza. Abavyeyi basigaye muhira baze bagira amagara meza. Duhe kuzoba bambere. Kandi warabitwemereye. Utibagiye ururimbo rwo guhayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'uruhayagiza umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. N'ahandi heshi ico gikorwa bakaba bari bakitabiriye ku rugero rushimishije kuko inyigisho zariko ziratangwa icese. Abayobozi b'amashuri yegamiye amashengero ya Pentecote nabo bagize ico bashikiriza ku bw'ico gikorwa bari baramutse batanguza ndetse n'abaregwa bakaba bari buzuye akanyamuneza kenshi. Jewe ndi umuyobozi w'ishure ya Lycée de la Sepebu Ntahangwa, nk'uko mwabimenye caye mwari mubizi umwaka w'ishure watanguye uno munsi tariki 18 z'ukw'icenda. Hanyuma twateye akamo abanyeshure n'abigisha ko duteza kwigisha isaha ya mbere. Twanezerewe cane kuko ivyo bintu vyashobotse, kuko igihe c'isaha 1:15 twari duhagaze kuri drapo abanyeshure n'abarezi. Hanyuma turaduza idarapo y'igihugu. Duhejeje kuduza idarapo harabaho guha kaze abanyeshure no kubaha intumbero y'uyu mwaka w'ishure dutanguye. Ni ukuvuga ko neza ivyigwa vyatanguye isaha 1:35 abigisha bose bari batanguye kuja mu mashuri. Mwotubwira none mwebwe ihangiro mufise ry'uyu mwaka ni iryahe, hamwe n'akamo mutera abaregwa n'abarezi? Cane haniniya ku baregwa twababwiye yuko ikintu kiza imbere nuko hobaho kugira indero nziza, kuko habayeho kugira indero nziza ubumenyi nabwo nibwo baje kurondera. Nico gituma abarezi abigisha ariho bari kugira ngo babahe ubwo bumenyi. Cane ahanini twebwe twashimikiye muri uko kuha intumbero abanyeshure ko cane ariko bogira indero, kuko indero niyo source y'ibindi bintu vyose. Jewe nitwa Nahimana Fabien, ndongoye ishure ryegamiye ishingiro rya Pentecote ry'i Bujumbura mu gace ka Paruwasi Nyakabiga. Hanyuma rero ni ishure barayiteguriye kuko inyubako zubatswe na Sepebu uhereye kuri izi bita primaire ukagenda ni bita 4e cycle, no kuvuga kuva mu w'indwi kugera mu 8 mwaka uza tuzoba turi mu 9. Ni inyubako rero nziza zubatswe na Sepebu, kuvuga kubitegurira umwaka twarabiteguriye kuko kubijanye n'intebe nta kibazo kinini yakihari. Abana bafite intebe bicarako bose mu mashuri yose, na uniforme ngira ngo murabona hirya zirahari. No kuvuga rero ko twabiteguriye. Ico dusaba, reka duhere ku barezi. Abarezi tubasaba kwitanga ataco basavye, umuntu wese agafata urwaruka reze nk'abana biwe muhira, kugira ngo ihangiro twihaye yo gushika ku rwego rwa 80% tuzorigereko kumenya
hanyuma ikindi ni uko bokwirinda gusiba no gucerwa kuko ibyo nabyo biratuma umuntu adashika kwihangira. Icyo twosaba ababyeyi nabo ni uko icyo twoba tubasabye cyose bo tugambukira bakagikora badatevye, kuko ukumenya ni uruhara rw'umubyeyi, ni uruhara rw'umwana, ni uruhara rw'ubuyobozi n'ubw'umurezi. Ivyo byose bitagiye hamwe ntibikunda. Nitwa Ndarufatiye Consolata, ndongoye iri shure shingiro ryo mu Kibenga, ishure ryegamiye ishengero rya Pentecote. Hanyuma muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024, integuro novuga ko yagenze neza kuko hari ibikorwa bimwe vyakoretse gutegura utuzu twa sugumwe. Nico kintu gikuru cyane. Hari ibikorwa bidashobora gukoreka abanyeshuri bamaze kushika ku ishure, canke nk'ibintu byo gusanura intebe, ivyo byose bitunganije neza. Kindi dushimira Imana, hari icyo dushimira Imana cyane nuko hari abanyeshuri benshi. Ihangiro rya mbere ni indero, kuko indero itwara byose. Turashaka abana baciye ubwenge kandi Imana ihora ibidukorera mu gatandero, usanga kuko umuntu ashobora kugera mu mwaka wa gatandatu ugasanga avuye mu muntu ngira kimaze. Rero intumbero ya mbere ni kugira indero nziza ifatiye ku ijambo ry'Imana. Yini ntumbero ya kabiri ni yuko abana turiko turarera ejo bazova mu kintu cingira kimazi, haba mu miryango iwabo, haba mu gihugu, haba mu ishengero, bakagira ubumenyi bukwiye ufatiye ku nyigisho nziza. Jewe nitwa Kizimana Do Junior, nkahora niga muri Province Rumonge. Ama rero nkaba ndi mushasha naje kwiga aha mu wa gatanu. None ubona wahashimye ukuntu hameze? Yego nahashimye rwose. Ni vyaye ibintu washimye ngaha kuri Ecofo Kibenga? Hari abana beza basa neza n'amashure ni meza. Ni cyahe ikintu witeze mu ishure cyangwa ikintu wumva ushaka uyu mwaka? Shaka ubumenyi. Ugomba kuzoba uwa kangahe? Uwa mbere. Mbega Junior, abandi bana mwigana umva kubera uri mushasha ubasaba iki? Nobasaba kwiga hama bakamenya. None Junior, natanguye musenga Imana, aho wahora mwahora mubikora mugatangura gusenga kuri drapo? Oya, ndabibonye ubwa mbere. Wabibonye gute? Vyakuryoheye? Vyanryoheye cyane. None ni cyahe usaba abigisha bo ngaha nabo? Abigisha no kutwigisha neza, akaduha ubumenyi bukwiye.